reka tubandanye na B-News yacu dutandukira ku vyimirije. Hari indirimbo tubona ko zimirije kuza vuba nk'indirimbo yitwa Kukutari Bayari. Indirimbo yitwa Jaja Janine no muririmbyi aririmba gospel yaheruka kuduha kandi karirimbo ubu atuzaniye akaririmbo gatanguza umwaka kitwa Kuki Utari Bayari. Ntikaraja habona ariko hariho coming soon, trailer ya coming soon, ni muyikurikirane murabe uko imeze. Abandi tubona bagiye kuduha indirimbo shasha hari mu gwitwa Ibisiga Bwenge Team, usanzwe usengera hariya kuri Spirit Garden Church. Ugiye gushira habona indirimbo yitwa New Men, azoba ari kwigeregezo rya 12 ni kuri wa gatanu. Tube turitegurira kumbura iyo ndirimbo yabo aho bahamagarira abantu kuzoja kubashigikira hariya kuri Spirit Garden Church. Ariko kwigeregezo rya 13 naho nyene turabona ko hazosoka indirimbo shasha y'umuririmbyi yitwa Landry Percrin. Percrin na kazina koro kagoye kuvuga. Landry Percrin rero no hariya muri GG Sounds, na cyane ko basanzwe basengera hariya muri GGC. Agiye kudusohorera akaririmbo kitwa Uragahore, na karimbo kaje nyuma yako yakoreye umunsi agira ubugeni bwiwe, harako yarimbiye umukunzi wiwe. Akarimbo rero kitwa Uragahore kazoja kuri YouTube yo kwigerekezo rya 13. Reka tukitegurire. Ariko sindirimbo gusa, hariho n'amafilme. Hariho filme yitwa Urugo, ni filme igiye kuja habona vuba nkuko muriko murabona muri trailer. Ni filme irimwe abaririmbyi nka Kamikazi Sandrine, harimwo Aline Vyuka, twabonye Sabas n'abandi batandukanye. Nibaza ko ni filme niya jahabona tuzoshora kuyibereka ngaha kuri BT. Nisi komeye wagwanya urugambane. Tukibandanya n'ivyimirije, hari igiteramo cimirije citwa It's Your Time, categuwe n'umuririmbyi yitwa Chrisologue, asanzwe asengera hariya kuri Église des Amis yo mu Kamenge. Yaduteguriye rero concert izoba kwigerekezo rya 13, azoba ari kuri wa gatandatu. Batwe babwiye mu kiganiro giheruka, hama turabemera ko azoba ari n'umutumire. Yashoboye rero kuhaca aratubwira uko igiteramo ciyo giteguye. Yatubwiye ko ni igiteramo atazoba ari lancement ya album canke ngo gushira habona indirimbo, ariko ashaka guteramisha abantu bashobore gufashwa no guhezagirwa, ariko akatwemera ko hariho n'ibindi azoca akurikiza, yaba gushira habona indirimbo ziwe nshasha. Reka tukurikirane interview yashoboye kuduha igihe yacanga kuri BTV, aho yatubwiye uko bitunganije. Yongera ahamagarira abantu kwitabira ico giteramo ciwe citwa It's Your Time. Mushimwe Yesu nuhimbazwe Mwami, ineza yawe kuri nje ni ibihe byose. Nushimwe Yesu nuhimbazwe Mwami, ineza yawe kuri nje ni ibihe byose. Amukije mu izina rya Yesu. Hanyuma amazina yanjye nitwa Niyonkuru Chrisologue. Nkaba nashimye kuzana kugira ngo ndabatumire mu gitaramo ariko ndategura. Gitaramo citiriwe uyu n'umwanya wawe, It's Your Time. Rero nkaba nifuje kubatumira mwese kuko kidasanzwe nashoboye kubategurira, hanyuma kwashika kwanyu n'umugisha. Kikaba ari igikorwa canje ca mbere nteguye ku bwanyu. Rero mwese ndabaye ikaze. Hanyuma nkaba ndiko ndategura gusubira kandi gukora indirimbo, urukurikirane rw'indirimbo, ariko niyumvira neza yuko nizaja habona nzosagaruka hano kuri BTV kugira ngo ndababwire ko kigeze.
rero murahawe ikaze muratumiye mwese tariki 13 ni ku munsi wa gatandatu muze muhabe kandi baza kuko abakwanya zoro mugisha rero murahawe ikaze mwese ntihazegira uzosiba kandi ndazi neza yuko tuzokurana byinshi ndazi neza yuko ukuza kwawe zoro mugisha udasanzwe rero ndabatumye mwese kugira ngo muze mu ico gikorwa rusange imigisha y'Imana. Hanyuma ikibanza ni kishingo ry'abagenzi mu Kamenge hepfo y'isoko isaha ni saa 9 hama kwinja ni kubuntu murahawe ikaze mwese. BTV Burundi presents B News. B News.